Humura Burundi ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Tuwashimire inshuti bakunzi ba RPA kuba mubandanya kudutega abiri ni saha 11 z'umugoroba zuzuye neza iyo saha nyene muri zone Kinzanza muri commune Gitanga Ntarutana n'umwanya w'amakuru mu Kirundi muri ko mukurikira ikibiriraho kuri Facebook ni RPA ijwi ry'abanyagihugu amakuru mushobora no gusanga kuri Twitter, SoundCloud, YouTube no kuri Westatu akaburungu RPA akaburungu BI nayo akabagize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira umukurikirindiro c'igipolisi muri zone Kinzanza commune Gitanga arafunzwe akaba yagirizwa gusambanya umwana w'umunyeshure. Abanyagihugu muri komine Kigamba mu ntara Cankuzo bategekwa gutanga amafaranga bitirira yo kwinjira ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara. Bona makuru twategura igabane kw'isoko tukashimikira kungene abana b'abanyeshure barundi bahungiye mu Buganda bavyifatamwo mu mashure y'intango no mu mashure yisumbuye n'ayandi ni mukanya isase kuri micro Hermes Nibandetse mu binga b'ivyuma ni Lucia Kabera twese mtuti sangwe ikaze mu idonido ryano makuru. Ano makuru tutangura bijanye n'umutekano aho ubwicanye indengera butungane busano bwasubiye gufata umurindi munini mu gihugu c'u Burundi akaroka hafi na kabanyagihugu babiri bagandaguwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Bubanza hari ku munsi wa kane w'inondwi izuba riva ubwicanye indengera butungane rero bwagiyemwo uruyeri rwinshi kugira ngo bikunde babuhishe inkuru ya Josiane Muzaneza. Vyose vyatanguye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 8 mu Kakaru ico gihe emisori ibiri yo mu mugambwe CNL ivuka hitwa ku Muyange yarahagaritswe itabwiwe icifatiwe mu nyuma ijana gufungirwa mu gashoka brigade ku munsi wa kane mu gitondo no kuvuga kwigenekerezo rya 11 mu Kakaru nyene nk'uko isoko rya RPA higihanga ribimenyesha ngo niho ubujejwe ubuzima bw'ikambi dokoro mu gifaransa yaza kubatora aho bari bafungiwe abashira muri kapo y'imodoka yiwe yo mu bwoko bwa TI aho hari nk'igihe cy'isaha zine ziburi minota mikeya n'inyuma y'isaha imwe gusaba batwaye uburongo y'igipolisi ku rwego rw'intara hamwe n'uburongo y'igipolisi ku rwego rwa komine baciye bahashika bazanye yindi misori ibiri iboheye amaboko imugongo haza komiseri provincial na komiseri communal abari muri pakapezi bibiri na polisi bazanye abo bandi babiri mbere na brigade ntibabinjijemo bahagaze muri brigade carabandanya ariko batugana nkaja mu mpuza muhari abo babiri bazanywe baboshe n'uwitwa Bizimana batazira bizi hamwe na mugenzi we yitwa Hippolyte Ndayisaba. Muri uwo mwanya haciye hatanguzwa igikorwa citiriwe ico guhiga basuma bivugwa ko bagisibije muri ako karere hari nk'igihe cy'isaha 5 z'umutaga. Abari barongoye ico gikorwa ni komisere wo mu ntara ya Bubanza OPC Amanirama Prosper hamwe n'umupolisi yitwa Benjamin benshi bita Dokoro eka n'ugwaruka rw'imbonera kurezo muri ako karere rwararitswe muri ico gikorwa mu bisanzwe atakindi cyari kigamije atari kugandagura abo banyagihugu. Ubwicanyi bwakozwe bwongera bwemangwa n'izo ndongozi uko ari zibiri mu gipolisi baje kubagirira akantu barabasuma babiri umwe yari wo muri VD igihanga ubundi nangaha mu Busongo nuro biratunganya. Ikizwi ico nuko banyene kugandagurwa batafatiwe muri komine Gihanga kandi akaba atarabasuma nk'uko vyihutiwe gushikirizwa na Petero Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira iyo abo bagandaguwe bakuwe ico bari basanzwe bakora twongere tubabwire uko abo banyagihugu bane bagandaguwe n'abari bajejwe kubakingira naho gushika ubu bivugwa ko hagandaguwe babiri gusa. Mu bijanye n'umutekano nyene hari umusirikare w'ipete rya Caporal yakorera mu bigo vya kaminuza ya gisirikare Iskamo yagandaguwe acumiswe imbugita na mugenzi we ku munsi wa gatatu w'inondwi. Amakuru atangwa n'abari hafi yahabereye iryo bara amyesha ko uwo musirikare yoba yabikoze ku mvo z'akaboregwe inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Uwo musirikare w'ipete rya Caporale yishwe na mugenzi we ku mugoroba wo kuwa gatatu igenekerezo rya 10 mu Kakaro yarazwi ku izina rya Jezi Marie Buri habwa uwamugandaguye nawe akabazwi kuri tazirano rya Arno nawe nyene w'ipete rya Caporale bose bakaba bari basanzwe bakora mu kigo ca kaminuza ya gisirikare Iskamu. Uwo munyagihugu yari hafi yaho vyabereye aratubwira uko vyatanguye ico gihe ngo bariko bihereza urukanywa muri quartier Kinanira ya gatanu hari mu kirabo kiri hafi y'umuhana wa Prosper Abazombanza yahoze ari cegera
ca mbere c'umukuru w'igihugu. niho haza rero ubundi musirikare akora mu ikambi ya Muha aje kuramutsa urihabwa baratera inkuru niho batangura kumera nk'abashwana aravuga ati je no gukubita umwereka Kezimari urihabwa avuga ati wewe ntiwoshobora kuko twize hamwe kandi twaciye hamwe. Bashitse hafi y'ibigo vya Iskamu mw'itongo rya Lieutenant General Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ngo niho batangura kurwana. Umunyagihugu akanegura ingene abasirikare bari hafi batabanguranije. Uwaruno niho yaca kubita umwereka urihabwa hakaba hari hafi saa 11 z'umugoroba baragwana. Uwaruno amurusha inguvu acamukubita ahantu ku cuma aca fera beto aho camucumita mw'izosi caratobekeranije abasoda bakaja kuroreraho kubanguranya mw'ikambi baca bamujana kwa muganga cacikana. Amakuru dukura muri bamwe mu basirikare bakorera mu bigo vya Iskamu akavuga ko uwo yakoze iryo bara yaciye afatwa ubu ngo akaba apfungiwe mu gipolisi ca gisirikare police militaire mu gifaransa. Ayo makuru nyene akabandanya avuga ko uwo musirikare yarasanzwe yihereza ibiyayuramutwe. Mu muryango wa Caporal Kezimari burihabwa bagasaba ko ubutungane bwokora. Tugasaba rero nk'umuryango wabuze baje igisirikare ko boza baracunga abasoda bakabaraba neza inyifato zabo kuri umusirikare yihereza ibiyayuramutwe koresha inkoho. Tugasaba yuko ubutungane bwokora atabwengamiye bugahasha iyo ngeso mbi kumbure vyohana akarira abandi. Twagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi tukaba twasanze telefone yiwe izimije. Umukuru w'ibirindiro c'igipolisi cyo muri zone Kinzanza muri commune Gitenga mu ntara ya Rutana yarafashwe ku mutaga kuri uyu wa gatanu ariko asambanya umwana w'umunyeshure. Abanyagihugu muri zone Kinzanza bakaba bafise amakenga ko uwo mupolisi ashobora kurekurwa na burya yafashwe bibanje kugorana. Bagasaba nyabuna ko yohanwa hakurikijwe amategeko. Inkuru ya Ines Gakiza. Uwo mupolisi yafashwe azwi ku itazirano rya Richard akaba ari mu rwego rw'ababrigadier yafatiwe aho asanzwe aba hari kuri uyu wa gatanu hagati y'isaha 5 na 6. Amakuru dukuraho muri commune Gitanga avuga ko uwo mupolisi naho yafatanywe itonga ariko arashurashuza akana kiga mu mwaka wa gatanu byagoranye ko ahagarikwa kuko ngo yari kwakingirwa ikibaba na komiseri atwara commune Gitanga. Abanyagihugu bavuga ko mustanteri wabo ari we yahamereye maga harabaye imishamirano abapolisi baho barambara inkoho bashaka amasharije baraza ariko abenegihugu bari bahari baraheza n'ico gihe baravuga bati naho muturasi n'umutumara ariko nyikubaho musitanteri yarahejeje aravyifatamo neza aragerageza ku buryo umupolisi afatwa ubu akaba yaraye mu gasho mu Rutana ka PGP. Abavyeyi barereye aho muri commune Gitanga basaba ko uwo mupolisi yohanwa bimwe vy'akarorero. Rero nk'abantu bonga mu Kinzanza abantu basanzwe bafise abana bageze mu bigero turiyemereje ivyo bintu kandi turasaba yuko uwo mupolisi yohanwa ntahave aca arekurwa kuko tumaze kubibona henshi aho abapolisi akoze ikosa baca bamutwara ahandi aho guhana. Bamwe mu bajejwe intwaro baremeza ayo makuru. Mustanteri wa commune Gitanga Ahondo Wabike akaba we ataco yashimye gushikiriza. Mujanye nagatera kazi na naho kuri wa 13 mwaka wa 2019 imyaka 2 irarumanye Jerome Rukuki umunywanyi ushira hamwe ya Kate Burundi afunzwe akabaciriwe imyaka 32 y'umunyororo yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ugushaka gutembagaza ubutegetsi n'ubwicanyi. Runani go baranira agatera kazi na muntu bakaba basaba ko Jerome Rukuki yorekurwa atakirinze gusabwa umuganga yatanze iteko ryo kumukura mu bitaro nawe adakize agashengezwa imbere y'ubutungane. Aho ni mu gihe ngo n'urubanza rwa Jerome Rukuki rudashobora gutera imbere kuko dosiye yiwe yabuzwe irengero. Mamersa Bushimike aje kumenyesha amakuru mu rugo runani go baranira agatera kazi na muntu. Urunani ruribukije ko urubanza rwa Jerome Rukuki rwaranzwe n'amahinyu menshi kuva mu ntango gushika uno munsi. Ayo mahinyu akagaragazwa n'ingene Jerome Rukuki yatawe mu mvuto yagirijwe ibinyoma vy'agacamutwe navyo akabari guhungabanya umutekano mu gihugu hagati, kugumuka ubwicanyi no kugerageza gusenyura inzego za leta zatowe n'abanyagihugu. Bikaba vyamuviriyemwo gukatirwa urubanza rw'imyaka 32.
amatariki y'urubanza rwa Jerome Rukuki yagumye yigizwe inyuma ku magenekerezo atamenyeshwa ataninsiguro itanzwe. Amakuba Jerome Rukuki yabonye ntiyagarukiye ngaho, yarasohowe ibitaro ku itegeko ry'umuganga atarakira ibikomere yariko arivuza. Ivyo bikaba bihushanye n'akarangamutima k'abaganga. Uno munsi urunani rubona yuko ibura ry'idosi ya Jerome Rukuki mu butungane rije kunyura ibintu n'ivyahuha bigiye guhuhuka, kuko urubanza rwa Jerome Rukuki rutazosubira gutera imbere. Urunani rurifadikanije na Jerome Rukuki muri ayo makuba ariko aracamo, rugasaba ubutungane kurekura Jerome Rukuki atakirinze gusabwa, atari uko naho akarekugwa hatanzwe ingwati. Urunani rusaba ko dosiye ya Jerome Rukuki yoshigwa habona, urubanza rugatera imbere. Umuganga nawe yatanze itegeko ryo gusohora Jerome Rukuki mu bitaro atarakira, ahanwe hisunzwe amategeko. Yari Mamere Sawushimiki yajeje kumenyesha makuru mu runani gobanira hagati y'akazi na muntu mu kanya ide amakuru ajanye n'intwaro ibereye. Humura Burundi. Amakenga ni menshi mu banyagihugu muri komine Kigamba intara ya Cankuzo. Imvo n'amafaranga bategekwa gutanga ngo ni intererano yo kwinjira ingoro mugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara. Batatanze nabo indongozi zo mugambwe zigaca zibashira ku rutonde ngo nago rukarungikwa mu bibozi bw'umugambwe. Inkuru ya Janvier Ninazo. Amakuru dukura aho muri komine ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo amenyesha ko abadashoboye gutanga amafaranga bivugwa ko ari ayo kwinjira ingoro y'umugambwe CNDD-FDD baca bashigwa ku ntonde. Izo nazo zigaca zirungikwa mu ngoro y'umugambwe ku rwego rw'intara. Ivyo rero bigatera amakenga abatari mu mugambwe CNDD-FDD. Basikatanga bashaka urutonde bakarujana mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD. Abantu bazo banditswe ngo bayatanze bagomba kubakoza nta n'umakisi, bagomba kuzobagira nabi. Ibyo bintu rero bateye amakenga kwe, nibagende babaza abanywanyi babo yishuze amafaranga y'intererano yabo, bo bari muri bo atari muri bo babareke. Abo tubona nego rwotera umuntu kunza kumwaka amafaranga y'umugambwe kandi atari muri bo, ingorane. Abo banyagihugu bo muri komine Kigamba bakabona ko ari ihohoterwa bariko baragirirwa n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi, kuko baba abakenyera rugamba canke imbonerakure baguma baca kumuhana batoza ayo mafaranga. Abakenyera rugamba imbonerakure birirwa mu mihana ku rugo badasimvye n'umuntu n'umwe ngo tanga amafaranga yo kwinjira ingoro y'umugambwe CNDD-FDD mu Cankuzo. Kwazi none abantu bose batanga intererano yo kwinjira ingoro y'umugambwe n'abatari muri wo. Kuri ayo makenga n'imyidogo yabo banyagihugu bo muri komine Kigamba, uruganda rwa RPA rwarondeye Marie Rose Nahimana mustanteri aramutswa iyo komine, co kimwe na Desire Njiji buramatari w'intara ya Cankuzo, ariko bose ntibitavye telefone zabo. Mu bijanye n'ubutunzi naho n'ubu nta muti uraboneka ku bukene bw'igitoro mu gisagara ca Bujumbura, aho kibonetse ku ma station haruye hibonekeza imirongo miremire y'abagitondeye. Abo bakirondera nabo bakidoga bavuga ko bamara amasaha n'ayandi batonze kandi bakanabaha ikidakwiye. Rachel Kagisi. Kuva mu ntango z'iyindwi kuronka igitoro cyo mu bwoko bwa essence ntivyoroshe na gato. Aho RPA yashoboye guca hagati mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, abarondera essence bayironka nabi. Ahiri hibonekeza imirongo miremire cyane. Akarorero ni kuri station iri haruguru yahahoze ikibanza Le Grenier du Burundi. Abafasoni bahoze badandarizamwe ivyamwa. Abari batondeye essence, umurongo wagera ku gituro c'imodoka zitwara abantu mu bumanuko bw'igisagara. Bamwe mu bari batondeye ico gitoro, cyane abakoresha amataxi, bidoga bavuga ko bakora bahomba. Uwo twavuganye yagize ati, nduguriye twamugina. Aha ndahamaze isaha irenga kandi nabanje kuzunguruka henshi kugira menye ko ngaha kihari. Vyongeye ipomo ntawuzi ko zisigaye zikora, kuko uguze igitoro ugatanga amafaranga y'iritiro 5 usanga baguhaye iritiro 4 iruhande y'umwanya wose umara utondeye iyo essence, urumva ko wibwa iritiro ryose. Ndugaye twamugina mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de la Liberté, benshi bita kujya Rumonge, station Kibenga co kimwe na station Delta iyegereye nta gitoro, haba ica essence canke ica mazutu kiharangwa. No kuri station Kinindo City Oil iri kuri iryo barabara nyene ibintu vyifasha uko nyene. Ingaruka zavyo nazo ni ku bantu bafata ingendo mu modoka ntono zinywa essence
kuko ibiciro bica biduga haba hagati mu gisagara co kimwe no kubaduga hagati mu gihugu nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Umushoferi kubarira yuko igitoro litiro yayiguze 2,450 kuri magenda ati none nshindihisha ayo nahora ndihisha ati n'umutahe w'igitoro wocohombera kare habora buri ca mazutu mugabo ubu yabaye essence nayo yabaye umuzi w'ibuye mu Bugesera. Igishasha rero ciyongeye ko nuko ubu hakenye igitoro ca essence mu gihe hahora haburi ca mazutu. Iyo ngorane kandi iribonekeza hagati mu gihugu nk'Igitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi, mu Rumonge, Ikarusi ni Muyinga. Mu bijanye n'impunzi naho hari umurundi w'impunzi yakomeretse atemagujwe umupanga n'abantu bitwaje imipanga batarashobora kumenyekana mu gihe cyo ku munsi wa 4 mu ikambi y'impunzi na Kivale mu gihugu cy'u Buganda. Uyatemaguwe akaba ariko avurirwa mu bitaro biri muri aho karere fikikise nineretse. Uwo murundi w'impunzi yo mu ikambi ya Nakivale mu Buganda yatemaguje umupanga n'abagizi ba nabi yitwa Kishaka Hishakiye wo muri village Kashojwa B. Nkuko yakomeretse avyigana ngo hari ku mugoroba w'uwa 4 atashe kurugiwe ashitse ahura n'abantu bitwaje imipanga bari bamutegereye. Generatashe imbere yo kugurura umwango ngo ninjire mbanza kuja inyuma y'inzu camuraya n'umuntu turanza turagwana agiye kubona agiye kuneshwa acariruka zamone undi araje n'igipanga zanye n'igipanga rero turagwana naho nyene ndavuze induru ndahamagara ababanyi ngwino ngo no mu ntabare natewe n'abajura hanyuma nyene wariruka nawe nyene mu nyuma ncampagarara kuri clôture kugira ndabe ukuntu iyo uwo muntu ateye aja nza numva undi aciye inyuma ankubise igipanga mu mutwe amakuru mperuka nayo nagiye bisigaye nagiye mwisanga kwa muganga. Impunzi z'abantu ziraho mu ikambi ya Nakivale zisaba leta y'Ubuganda n'abandi babijejwe kubacungera umutekano bikwiye. Abaduhaye indaro muri kino gihugu cy'u Buganda tugasaba n'abajejwe umutekano w'impunzi ko boducungera umutekano bikwiye kuko ibintu sijyambere biba muri ikambi birafata igihe bigasubira bikaba tuyumvira yuko ivyo twahunze ari ivyo byadusanze aho turi n'uno munsi. Uwo yatemaguje umupanga akaba muri kino gihe ariko aravurirwa mu bitaro vya Nyarugugu. Tibutse ko ano makuru mushaka kuyaronka muciye ku murongo WhatsApp akamiso guteranya 1951 amajana 294 16 n'amajana 348 mu kanya ikigabane kw'isoko. Humura Burundi. Muri kino igabane kw'isoko cuno munsi dushimikira kukungene abanyeshure b'abarundi bahungiye mu Buganda bavyifatamwe mu mashure y'intango na yisumbuye. Kw'isoko magitegurirwa n'urunani rw'amaradio uno munsi mukaba mugishikizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Kw'isoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ukumenyera ubuhinga bw'inyigisho bwo muri Uganda biracacumbagira kuri bo muri rusangi. Bamwe mu banyeshure b'abarundi bahungiye muri ico gihugu bavuga ko bariko baramenyera buke buke na cyane cyane ururimi rw'icongereza. Ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 13 mukakaro mu 2019 kirabashikana muri ico gihugu ca Uganda aho abanyeshure b'abarundi bamwe bagiye kwigira inyuma yaho hadukiye intureka mu Burundi mu 2015. Muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Mbarara ni kimwe mu bisagara vya Uganda usangamwe abarundi bahahungiye kuva mu 2015. Hariyo n'abanyeshure biga cyane mu mashure mato n'ayisumbuye. Nk'akarorero ku banyeshuri 556 biga kuri International Window School harimo 86 b'abarundi. Igitwa naryo Cleanland Secondary School gigamwe abanyeshuri 601 harimo 52 b'abarundi. Urunani rw'ibinyamakuru rukaba rwashitse mu gisagara ca Mbarara aho rwaganiriye na bamwe mu banyeshuri b'abarundi bahiga. Thierry Bigirindavyi niko biraza buke uwo munyeshure w'umurundi yiga Imbarara ati biriko biraza buke naho amenyesha kwicongereza kirimwe muri mugora mu ishuri. Ino bagira amadicte mu kwandika natwe mu Burundi twatumenyere barakwandikira ukandika basanga nimba bayigize mu congereza wari kurandika uri kwandika ivyo utumva ivyo utazi hama umwigisha yaza gasanga ntibahejeje vya bindi agacashikira ngaho nyene hagutuka gusohora
kandi ni ngana twasanze ngaha hari igihe usanga umwigisha ariko arigisha ugasanga kavuga mu ndimi z'iwabo ugasanga kavuga mu kinyankore mu natwe izo ndimi twumva uwe wavuga ko amaze kumenyera ubu maze kumenyera nanje nkiri mushasha nyene byarangoye byantwaye nk'amezi 6 ntarafata mugabo maze kumenyera n'icyongereza nyene urumva twaje no tutakizi ni sawa kabisa. Amashuri atari make y'abigenga y'imbarara basigaye bigisha igifaransa ariko abanyeshuri bavuga ko kiri ku rugero rwo hasi naho arico baronkamo amanota menshi. Mu mwaka uheze abana b'abarundi biga imbarara barenga 100 nk'uko abigisha babivuga. Abiga mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye bita cycle supérieur nabo ngo barenga 200 mu mashure mato mato no mu gice cya mbere cy'ayisumbuye bita cycle inférieur. Abanyeshure b'abarundi bamenyera n'ingoga nk'uko Ferdinand Ntiganzwa asanzwe ahigisha igifaransa bivuga. Abana bo muri primaire bo nta kibazo bafise hanini cyo kwiyadabuta uretse nk'abaje bakuze gatoya babasubije inyuma mu mashure kubera ikibazo c'ururimi. Abana bo muri primaire bariyadabuta n'ingoga cane nk'abatangurira ngaha kuko abana bo babakiri bato biraborohera egirevre systeme sizimwe biga umwanya munini no rero ku mwana bavuye i Burundi amenyereye wa mwanya w'i Burundi biga usanga bimugora ariko n'umwanya muto kwana muri primaire nta kibazo hanini kigaragara. Naho muri inférieur usanga hanini nk'abari ngaha mu wa mbere mu wa kabiri usanga hanini batari bwa bare kumenyera rwose rya systeme iwacu biroroha kugorora ko biga byose usanga biga ko atari make birabafasha no kumenya ururimi cyane usanga bobo ahadini bariko baragerageza naho usanga hari abagicumbanye. Uwo mwigisha w'umurundi akavuga ariko ko abanyeshure biga mu gice cya kabiri cy'ayisumbuye bibagora cyane. Hanyuma bo muri cycle supérieur nibo hanini dufite ibibazo bikomeye cyane. Ururimi rurabagora kuko lo systeme wacu twiga mu ma section inono habagira ama combinaison y'amakuru aho usanga umwana atora amakuru 3 ayo makuru 3 akaba ariyo azokora no mu kibazo ca leta n'ivyo acakurikirana no vuga ko batangura kwispecialize bakiri bato. Rero abana b'i Burundi usanga bamenyereye ya systeme yacu yo kwiga byose usanga bihuriranye n'ikibazo c'ururimi bica bibagora kugira choix aho usanga nk'umuntu yari muri section scientifique bidakunze ko yiga chimie canke physique kubera ururimi baca oblige gutora amakuru aborohereza batazohura hanini n'ururimi cyane rw'icongereza ibintu bisaba kwandika cyane kuvuga usanga barabikwefye bagaca bibagora cyane no mu kibazo cyane usanga atamanota bafise. Nta bitigira ivy'abamenya n'abayobegwa turaronka ariko Ferdinand Ntiganzwa avuga ko kumenya ku banyeshure b'abarundi bidashemeye muri rusangi. Uwo mwigisha asaba ko ababishoboye boza baratunganya inyigisho z'icongereza ku banyeshure b'abarundi b'impunzi imbere yuko baja kwiga mu mashure yo muri Uganda. Amatohoza yashizwe ahabona n'ikigo Credeje mu kwezi kwa Ntwarante yerekana ko abanyeshure 47% gusa b'abarundi bahungiye muri Uganda aribo gusa biga mu mashure y'intango n'ayisumbuye. Muri 53% basigaye hakaba harimo batasubiye kwiga bashitse muri Uganda hamwe n'abahisemwe guheba ishure baramaze gutangura. Ico kigo cishinze gutsimbataza indero no guteza imbere ugwaruka kikaba cyagize amatohoza yaco mu makambi y'impunzi ya Nakivale na Kyaka ya kabiri hamwe no kumugwa mukuru Kampala. Ukumenyera itunganywa ry'ivyigwa muri Uganda ku barundi b'impunzi bikaba rero bigicumbagira muri rusangi nk'uko vyashikirijwe muri iki kigabane ku isoko cyo kuri uwa 13 mukakaro mu 2019 kigeze ku mpera. Emile Nibasumba niwe mwari muteramanye naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Arakoze mugenzi wacu Emile Nibasumba kuguruna niko radio ariyo RPA Inzamba na television Renaissance bakoze kandi bagenzi banje bakoze ibishoboka byose kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka mu buhinga bw'ivyo Marusi yakabera wafasha amasanamu ni Engineer Jide Mwemero twese mututi mugire wa gatandatu mwiza. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.